no musingize bimwe bitango ni imponjo ariko ntuzocugenda kubwira umuntu bivaha ngo mponja ngo numve ngo kubitekerezo bya misusu uzogivoka ntabwo uzojya kubitekerezo bya misusu. Hello guys, hello bakunzi ba JCTV. Ndabaramukije ndabahaye mwaramutse cyangwa se mwiriwe. Bivanye naho mwese arereye. Atwara bemereye ko tuzobaha impano nyinshi cyane kandi zitandukanye. Uyu munsi rero nkuko mubibona turafise iyindi mpano nshasha. Sinzi uko bayita, sinzi. Turagiga byinshi na nyeneyo. Nimutumire ngaha mutari musanzwe bimenyereye ariko kandi ni mwabana nacu. Ugafyonda ukajya mu kari hepfo yawe munsi y'iyo video kanditse ko subscribe cyangwa se suive ibintu bene ivyo nyene cyangwa se abone bizotuma takintu gucika nawe ugume uryohewe utababaye unezerewe hamwe na JCTV. Amutumire ndaguhaye mwaramutse. Mwaramutse cyane. Arashobora kwidondora ukaramutsa no kwa gukurikirana. Ego, hello guys, mumeze neza ndabaramukije amahoro ya Kristo abane namwe. Amajewe nkuko bisanzwe ku mazina nitwa Inosa, ayo niyo mazina y'abavyeyi ariko ndafise izina bita Mitsutsu, izina ry'ubuhizi. Hama nkuko bisanzwe je sanzwe mbanga hanyene muri Kinama ariko ku mavuko yiwacu ni Cibitoke ca Rugombo aho basanzwe bita Buhayira Kabuye, niho mvuka ku mutumba w'amavuko. Ego Innocent turakubona uraberewe wambaye neza urashajije mbona sinzi iyo style yawe irahabura kandi iraryoshye kuravre mbega abakunzi babwiye kujyanye na style yonyine. Hama nukuri ku bakunzi ntagira ubona ko anezerejwe na style yanje arashaka gukanda haya nyene muhejeje kubabwira kugira ngo acabana n'utundi dustyle twishi twiza. Igikurikira kuri ibyo utu dustyle nidushasha ntiturahitinga cyane mugabo aho ejo bugiye kumenyekanira hari n'utundi tuntu turi nyuma twishi bazoshishikara kugenda babona kuko antuka murabona vraiment ndaberewe cyane. Antuka tufurahisa sana ego ndabona ku bintu wambaye wambaye karuvati aho kandi karuvati wajanishije ni pataro. Turagomba tubwire mbega ko mbona karuvati mengo ni ndende sinzi ko ayipimye ko sinzi ukuntu bimeze iyo karuvati isobanura iki. Okay, ikaruvato ico sobanura kuri jewe sinakuribwa ndaja muri mesh ikaruvato igaragaza ubuhizi bw'izina rya Mitsutsu aho muzoshaka kuza muragenda hose muzoza murayisangana. Okay, badge nayo ni akazi cyane gose badge ni akazi ka Mitsutsu. Hanyuma ndabona n'ikindi kintu wambaye mu munsi y'ibyo bibiri sinzi ko ari ikintu gitanga akayaga usanga harimo vandrateri mbega nacyo bakita gute ikifise insobanuro yayo. Ahubwo iyi si vandrateri benshi bakeneye ikintu nk'iki nambaye bace batwandikira batubaze kuko iki ntabwo kirimo vandrateri kirimo climatizer no kuvuga akayaga kose umva kari ngaha muri JCTV no kuvugana kava ngaha ayi wanje kwa Mitsutsu watsutsu. Ego ino zazumba uruka turyohera cyane kandi courage. Merci beaucoup. Courage sana kandi vraiment Imana ikujya imbere. Mbega Mitsutsu iryo zina ryavuye uwo Innocent arihebye numvise ko ari Mitsutsu ntabwo nari nsanzwe nzi sinzosubira ndahamagara Mitsutsu. Iryo zina ryavuye he wagiyumviriye kubera iki urafise impamvu witwa Mitsutsu? Okay, ikibazo kiza cyane gose. Impamvu je nitwa Mitsutsu izina ntibisiga ko izina rya Innocent abavyeyi bampaye narigaye ariko nagiye kurabasanga hariho amazina abantu bakunze kumva akabatangaza. Rero impamvu nisi iryo zina naritekereje ko cyane sanga n'izina ririmo akantu gatwengeje cyane karimo akantu k'ubwenge nyene nkuko ukabonye ukacuvuga ati harahiye. Niyo mpamvu nagisi iryo zina rya Mitsutsu. Uvuze ngo harahenje nibuka akantu nabonye wakinye sinzi ko yari madame sinzi uko byari bigenze ariko icyo nabonye kimwe ni uko yagufashe arakubwira ngo ugiye he utankwirije. Okay, nkuko bisanzwe
jewe ntabwo ndi umugabo mu by'ukuri je ndi umusore 100%. Nakuvuga ko kajya kara akantu kari gaciyemo kugira ngo twigishe abagore, hari abagore benshi batazi kubumbwa n'ibyo barose. No kuvuga je menye hariho ngo ibigo ngo by'abagore ngo bafashwe ku nguvu, nakuvuga hari no kuba n'ibigo by'abagabo bafashwa ku nguvu. Nobona nka kujya kuntu yarafashe atari ibintu by'ideni, ari ngo nuko ntakwirije rasiyo. Hariho n'abandi bantu bashaka kuba babibonye bakabitahura ukundi kuntu ko bayo ko afashe nyine akasungaza nyine nkuko mengo sindi umugabo, ariko urumva nyine byabaye ngombwa nyine ko nihangana. Niyo mpamvu bayafata kujya twari mu gakino twigishe abagore n'abapapa mu rugo batazi kungene bo byitwa kugira ngo bose bubahirizanye. Yego je urancanze rero uvuze ngo abagabo ngo bagore ngo afata ku nguvu, ariko rero je kunabonye yagufashe uko none aha niho bita ku nguvu cyane. Okay, no kuvuga banzureke nk'amazi hama ku nguvu mu Kirundi bisigura bijya bintu ukorera umuntu atabishaka. Rero ngaha yari yafashe ngaha hari kwipataro mugabo ko narimbuye hari hamabe akorerwa abakenyezi bimwe bitagufata ku nguvu. Jewe nanje hajya kujya kuntu yari afashe twari twabisezeranye, nanje yafashe ku nguvu. Yagufashe utabishaka nawe. Inosa bo bita mitsutsu. None iryo zina mitsutsu wagihaye kubera iryo zina gitwa mitsutsu impamvu nagihaye narariperereje maze kuribona ahantu ryanditse numva amateka yaryo nca mbona fashe iryo zina nkariteranya n'inzozi zanje, indoto zanje, nkifuza aho ndi naho nifuza kuja sanga nisunze iryo zina no hashika amahoro masa. Yego udufasha kudusobanura insiguro wabonye muri mitsutsu. Okay, mitsutsu isiguro yaryo n'umuntu w'umunyarugomo, umuntu w'umunyarugomo bisobanura bisigura nyine umuntu ashaka kugira nyine ibintu bisekeje cyane cyangwa ibintu nyine abantu bakikanga nyine ibintu nk'ibyo. Yego none Inosa imitsutsu pita cyane gose nta kandi kantu wumva ushobora kubwira abagabo cyangwa se abagore mbisabuze ku mpande zose cyangwa abasore n'inkumi bimirije kujya muri byo biringo. Ya murakoze cyane no kuvuga ko je ndiko ndabiraba sanze kajya karirimbo na cenda muririmbira kanyuma ngo shima ivyurose hari hababibuze ngo ubuzima bwo ngaha kwisi wacyuko ngo ndibaza ushukabona. No kuvuga yuko namuririmbiye kugira ngo ari abagore batazi yuko hariho ubukene ku bantu babashinga ntahe bo bama bibaza ko igihe cyose byama byuzuye. Hakaba n'abandi bashinga ntahe bo bama batanze dufaranga dukeya batazi yuko abagore bakindeye kugenza gute gufungura vyiza bikwiye ngo bagirirwe meranje. Rero no kuvuga ikintu kimwe je no komera kagohe sasa nk'umugabo atobakeneye gufatwa nka kujya je bafashe yo kwibwiriza abona ko mu rugo mwitunga ryo mu rugo bihari. Uno munsi afunga umuceri n'ibiharage ejo akabahindurira akabaho kanyama yara akabahindura akabaha ifiriti y'ikijumbu hirya aje akabaha n'imyembe mibisi hirya aje akabaha n'indimu akabaha n'indombaswa kugira bagirire meranje. Uravyumva kandi ni nkuko umugore aziko mu rugo hari y'ubukene ata amafaranga ariyo abakwiye kujyana shima ivyurose shima harababibuze hari abandi baba babibuze ariko hagirira bakwe kubironka agahashima ivyo nyene kugira umugabo amufate neza hajya ahantu yarafashe. Navuze ko ari ku nguvu ko yafashe ntarinda akakeneye akareka kumufata ku nguvu nka kujya twese tukabana neza. Akajambo kanyuma kugira abantu bariko baragukurikirana naka. Okay, akajambo kanyuma no shaka kugira abantu ariko barankurikirana naka gakurikira no kuvuga ko jewe mitsutsu ejo haza fisi indoto nyinshi nifuza kugerako. No kuvuga ko uno munsi nibaza yuko hamwe na tara yanje indimwo uno munsi ngize bimwe bitango ni imponjo ariko nizo cugenda kubwira umuntu bivuga ngo mponja ngo numve ngo kubitekerezo bya mitsutsu uzogivuka ntabwo uzojya kubitekerezo bya mitsutsu. Mitsutsu ahonja utuntu bene tujya ubivuka na aramanyura kaguhako. Yego jewe nzotsitsura ko wese ukanuka gatsutsu hariya azotwenga tembagare bibaye ngombwa ari hejuru ikane bazomutora indani bimbaraga ziriko ziramujya. Yego
tugushimire cyane kuba wemeye kuganira nacu. Ego nanje ndabashimiye bimevuye ku mutima kuba mwatugeze ko muvuye hariya muri JCTV kugira ngo mwumvirize ibitekerezo byacu canke murebe bimwe nko mumvo zituma mu ngo zitubatse neza hari bibura. Natwe turabashimiye tukongera tukabasaba yuko hamwe no mu kudufata mu mugongo hari n'abandi bantu twagiye twumva babatakagiza neza. Rero natwe no munsi tugiriye bakwe ryo guhura namwe, natwe tuzobatakagiza neza nko matugishije ikiganiro neza kugira ngo namwe aho mwodushikana dufatanye mu mugongo natwe turashobora kugenza gute kugira ikintu dukoze nimba ari nk'ikibenyi kijana tukagenza gute mugabo Jessica Mamara hose kugira natwe twamamaze. Yego tudere ko ikindi gihe tusuye kubakenera muzorwita 5 kwa 5 Mr. Misusu mimi nitakuwa hapa lakini murakoze cyane tugushimire cyane. Yego murakoze cyane mugira ibihe byiza Imana ibongera umugisha. Ego bakunzi ba JCTV, aha niho ikiganiro cyacu twe na Mitsutsu kirangiriye. Twizere ko mwaryohewe mwashimye kandi nizere ko mwamaze gufyonda hamwe nababwira hepfo Mitsutsu arimo amazi babeshere imodoka ishaje. Uranyotewe ndabibona inkwa nk'umuntu ari karanywera muri Charudipe niko ndabigenze mugabo ntuce bibagira sije baruriko naje unyiciye apeti ntaje nigaruke. Nizere ko tuzosubira ikindi gihe umwanya nk'uyu isa nk'iyi ahanyene kuri JCTV naho utaha.